Tugarutse kuri leta ya Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Aha dufise abandi batowe batatu, turafise Professor Joyce Ndalichako yahawe ofisi ya waziri mkuu, wizara vijana, ajira na watu wenye ulemavu. Uyu rero Joyce Ndalichako yashizwe mu biro by'umushikiranganji w'intebe mu gisata c'ubushikiranganji bujeje ugwaruka, akazi n'abagendana ubumuga. Hanyuma hari uyu Professor Adolphe Mukenda yashizwe muri wizara ya elimu. Wizara ya elimu ni gisata kijejwe indero ari bimwe twita education, ibiro vy'uburezi. Niwe uyu Adolphe Mukenda. Hanyuma hashizweho Mheshimiwa Mohamed Mchangerwa. Uyu Mheshimiwa Mohamed Mchangerwa nawe bamushize muri wizara ya utamaduni, sanaa na michezo. Uyu Mohamed Mchangerwa yashizwe mu bushikiranganji bw'imico kama, utugenegene no kwinonora imitsi. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ni Minisiteri y'umuco, ubuhanzi na siporo. Abo ni bamwe ku mazina turiko turabandanya dusoma yabo Samia Suluhu Hassan yatoye ngo bamufashe kuyobora igihugu, bamufashe kuyobora Tanzania, kumbure kugira ngo bayigire nziza kurusha ukwiri, ibandanye kugira uburanga yari ifise. Nkuko rero mubibona abatowe bose n'abantu baba bakiri bato bafise amaraso ashushe, bikagaragarira uwo ari we wese yuko atakabuza kumbure bazokorana inguvu. Mugire ibihe vyiza rero mwese aho muherereye, turasubira mu gice gikurikira.